Alpha Omega yitwa Vy'uname Michel akaba ari kizigenza umugwi nayo NARAV Band canke NARAV Band aguha ikaze mu giteramo c'agakura kizoremeshwa n'umugwi nayo NARAV Band azori genekerezo rya 18 ukwezi kwa 11 ibihumbi na 18 igeje saa 11 z'umuhingamo mw'ishengero CLM ishengero CLM rikaba riri mu kibanza cahoze citwa Odeon Palace imbere ya Ego Hotel canke hafi yaho bita Pagidas hakaba ari hafi ya hotel yahoze yitwa Novotel. Ukwinjira ni ku buntu kugira ushoboye guhimbaza ijana kwijana. Umukozi w'Imana Vy'uname Michel wakazonezerwa kukubona muri kino giteramo c'agakura. mwisho hakuna kama wewe Bwana. Wetitatu na turungu video Dawudungu akalongo akiche radio akalongo kakiche omega akalongo yajamye radio. Twizere yuko muri benshi muri ko murakurikirana Omega Radio ni kuri wegitatu akaburungu Radio King akaburungu koma karonga kitse radio akarongo gakitse Omega karonga kajyamye radio ijwi miko murumva ni Sidisbeha ndayizeye muteramanye nkuko byama kugira dusangire bishasha bivuga ibijanye n'ubwami bw'Imana. Araciye imisi tubabwira ibijanye n'umugwi nayo NARAV Band. Imisi rero umuntu ashobora kuyiharurira ku ntoke kuko hasigaye gusa imisi iri munsi y'indwi kugira mube muri ca giteramo c'agakura categuwe n'umugwi nayo NARAV Band. Wastahili Baba. Iyi ndirimbo muri ko murumva ni Alpha Omega indirimbo y'umugwi nayo NARAV Band. Muti rero ivyo uri kuravuga nibiki gasedisbeha ego rero ivyo ndiko ndavuga birumvikana ko nabivuze mu Kirundi nta gitangaza kirimwo ariko igitangaza ko bari gihe wohomba kino giteramo c'agakura kizoremeshwa n'umugwi nayo NARAV Band. Uyu mugwi rero ngo warateguye igiteramo c'amateka abandi bati ni igiteramo c'agakura abandi bati ni igiteramo c'akataraboneka izo mvugo zose ziravugwa kugira ushobore gutahura uburemere bwa kino giteramo hamwe wohuba ukagisiba. Umva rero uko gitunganije uko tubikesha amakuru avariya muri nayo NARAV Band biciye ku mukozi w'Imana Vy'uname Michel asanzwe awuyoboye ngo iki giteramo kizoba kwigenekerezo rya 18. Nyumviriza neza ni kwigenekerezo rya 18 aho kwezi kwa 11 ibihumbi na 18 ndasubiyemwo ibihumbi 2018. Iki gitaramo ngo kizobira hariya mw'ishengero CLM mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'u Burundi. Muti rero kizoba isaha zingahe canke CLM iherereye ukwinjira ni gute? Umviriza akandi karirimbo gato kazoba kari mu rukurikana rw'indirimbo bazorimba ku munsi w'Imana n'indirimbo yitwa Ebeneza. Murazi yuko Ebeneza ari rimwe mazina ahayagiza Imana canke amazina bita Imana. Jesus is coming back. Bwana ndiye wokovu wangu, nitamtumaini wala sitaogopa. Wewe ndiye furaha yangu, wewe ndiye wimbo wangu. Wendo kila kitu kwangu na kutegemea Ebeneza. Wewe ndiye uzima wangu, furaha yangu Wendo kila kitu kwangu na kutegemea Ebeneza.
igiteramo rero kizoremeshwa n'umugwi nayo turama voice band canke NARAV Band ngo kizoba ari igihe cy'isaha 11 ni ku munsi w'Imana nabivuze w'indwi canke itariki 18 ukwezi kwa 11 2018 mw'ishengero CLM azwa rero nkuko nababwiye ananabimereye niho bavuga ngo reka kutunyoteza utari buduhe ifana canke amazi ariko rero reka ndeke kubanyoteza azoba ari igihe cy'isaha 11 zo muhingamo uti kwinjira ni gute ukwinjira ni ku buntu reka ndakwibutsa ikintu kimwe birazwe neza kuba maze kuremesheza ibiteramo hajya mw'ishengero CLM yuko ukwinjira barihisha kubera amafaranga arihwa nkuko tubyumva amakuru adushikira kijye kibanza bakirihira amafaranga arenze imiliyoni 2 aba rero bo nayo turama voice band bafashe umwanya ukwiriye ngira urenga amezi 3 canke 4 bariko arategura kino giteramo baja muri studio gusora indirimbo nshasha nkuko mwabyumvise za kanovera kugira iyi tariki niyagera uze uhezagigwe nico gituma rero ngo kuhaba bizobara umunezero kuri bo ico bizera ngo cane nuko uzotamba ugatarika igidasanzwe rero ngo muri kino giteramo bazoshamo indirimbo mumenyereye kumva mu mwishengero indirimbo zo mu gitabo c'indirimbo ariko rero ngo kizoba gihinyanyuwe ukuntu urashaka kumenya uko zizoba zihinyanyuwe nuko washika rero je niho nzobandi ariko kandi ndazi yuko nabandi bamenyesha makuru beshi bo muri Omega Radio ariho tuzoba turi witwa Bernard menyesha makuru witwa Bernard wo muri Omega Radio yavuze ati je muransiba mu biteramo byinshi atari kwigicosto nzohaba mediatrice ararahira ati jewe j'espère je urabizi yuko nashe gusiba jeho ariko kandi n'uwitwa Egide ba RV abitwa ba Ornella abose n'abamenyesha makuru bo muri Omega Radio bati na jewe nzogenda tu ariko rero Gisene nawe nyene numenyesha makuru wa Omega Radio uyasanzwe ari n'umuririmbyi nka mediatrice ati na jewe niho nzobandi muruva yuko uyo ni watangwa ntuze umbaze none akabijya muri kino giteramo ikindi coba kibijya coba riki ego iki giteramo c'umugwi nayo turama voice band icanke NARAV Band kizoba ku itariki 18 azori ku Imana au kwezi kwa 11 2018 ngo kizoba kiremeshejwe rero n'umugwi nayo turama voice band nababwiye ngo akabijya nuko uyu mugwi nayo turama voice band uko ubatse gusa uteza gutahura yuko uteza guhezagirwa novuga ngo usanzwe ugizwe na selection y'abaririmbyi bashoboye bo mu gisagara ca Bujumbura canke bava mu mashengero atandukanye no mu ministère atandukanye kibaca bahura rero mu mugwi bise nayo turama voice band kugira baguhezagare uti ikivyemeza nigiki ego reka ndakubwire yuko harimwo nk'uririmbyi twa Gaga Gradis tumuzi mu mugwi wo guhimbaza no gutazira Imana hariya mu ishengero ry'urutare canke Église du Rocher hariya muri Rohero ariko kandi harimwo umuririmbyi ashoboye yitwa Kaskile Kabange Kaskile Kabange niwe yaririmbye indirimbo yitwa uri Imana yumva uri Imana yishura umwana w'umuntu ananiriwe yari mu ishengero Emmanuel ariko kino gihe akaba sanzwe ari mu ishengero Adonai Revival Church akaba kandi ari we ayoboye umugwi guhimbaza no gutazira Imana wo mu ishengero wo muri ryo shengero nyene umugwi usanzwe witwa Adonai Praise Music mwese yuko ari umugwi wo guhimbaza no gutazira Imana Kaskile nyene yaririmbanywe n'abaririmbyi nka ba Sabas Denison Emmanuel n'abandi igihe barimba indirimbo yitwa Africa uyu muririmbyi uravye mu rukurikirane baherutse gusohora muri Adonai Praise Music uzokumva afisemwo indirimbo nyinshi kandi ziryoheye ugutwi zishobora no guguhezagira tureke ivyo abaririmbyi tuje mu bacuranzi tuvuge nko ku mucuranzi umwe asanzwe azwi ku izina rya Rashid asanzwe ari umuhinyanyuzi muri studio yo kwa Michel Vyuname iyobowe na Michel Vyuname isanzwe iri mu byiza iyi rero ikaba ihinyanyura indirimbo za gospel gusa ijana kwijana aho ndabicishije mu bwirani washaka kubaterera nuze ureke no kubaterera canke nuzo reke uja gusoza indirimbo yawe ngo wagiye aho bakuzimba kandi hariho abasanzwe bakora ikintu ciza nk'ico uzogenderera bagukorere ubishaka kubimenye nyene bigenda ucutwandikira ku nimero 71 390 294 tuje tuhakubwira biroroshe Alpha Omega
Omega Radio nizere yuko wamaze kumva ibijanye na Ntutangwe Voice Band. Niho uzoba uri, je niho nzoba ndi nabikubwiye. Hari kibazo wifuza kubaza? Ego, biroroshe nakubwiye yuko nawe uca kuri Omega Radio ukatwandikira gusa ku 71 amajana 390 amajana 294 canke ukandika ku 76 amajana 565 ubusa 81 vy'ukuri catuguha amakuru agezweho y'uyu mugwi na Ntutangwe Voice Band. Birashoka yuko ubushaka no kubafata mu mugongo canke kubinjiramwo, ibyo byose urashaka kutubaza tukakubwira, ariko igikuru twakubwira no munsi ndizere ko amaze kucumva nuko ari igiteramo c'amateka, igiteramo c'agakura citeguriwe uyumvire aracinka ameza ni canke atanu citeguriwe. Nukuva yuko uburyo burakwiriye kugira ushobore guhimbaza unahezagirwe unatambe nka Dawidi ku gicoro c'Imana. Iki gitaramo umunsi kugizobera neza na neza mw'ishengero CLM riri hariya mu gisagara ca Bujumbura na ahahoze hitwa Odeon Palace hafi ya Pagidas imbere ya hotel bita Ego Hotel, ariko kandi hafi ya hotel yahoze hitwa Novotel kino gihe yitwa Waterfront. Azo ari ku Imana igenekerezo rya 18 ukwezi kwa 11 2018 ku isaha 11 z'umuhingamo ku kadomo canke zuzuye neza biravugwa. Sijisubira ndayizeye nije mwari muteramanye, reka rero ndabikebanure ariko gahunda ku munsi w'Imana hariya muri CLM. Shalom baba. Wenda leo unasema ni mwisho wako mama, chochote unachoguza kibarikiwi, lolote unaloguza lina faida, walifanya Hitwa Claude Irakoze, abandi umukozi wo mu nzu, ndakunda kumviriza radio Omega. Ushobora kuba uri umukozi w'Imana utegura ibikorane byawe. Ushobora kandi kuba uri umuririmbyi ufise ibiteramo wifuza gushira habona. Ushobora kandi kuba uri umunyengabire wifuza kumenyekanisha amareresi n'ibindi uri kurakora. Omega Radio irabigufashamo. Wifuza kumenya ingene ubikora? Twandikire ku nimero 71 amajana 390 amajana 294 canke 76 amajana 565 ubusa 81 tukumenyeshe uko bikora. Omega Radio, yes araza vuba. Omega Radio, Jesus is coming back soon.